Mwese mwahisemwo televiziyo Isanganiro kaze mu makuru twabateguriye tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Abubatse hatisunzwe amategeko ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ngo bazobomoregwa. Biri mu byashikirijwe mu nama nshingamateka ku bashikiranganji begwa n'ikibazo cy'inyubako mu Burundi. Abandi bazobomoregwa ni murano makuru. Igitoro gisa n'icyasubiye gukera mu gisagara cya Bujumbura haraheze hafi indwi. Murano makuru bagenzi bacu baratubwira ingene byari byifashe aho baciye idoni mu kanya sangwa ikaze. Ano makuru tuyahere mu gisata cy'inyubako. Abubatse hatisunzwe amategeko ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika no ku nzuzi zica ku migwa mikuru y'intara ngo bazobomoregwa. Ivyo biri mu vyashikirijwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo inyubako igihe yariko yishura ku bibazo by'inama nshingamateka kuri uyu wa gatatu. Medali niyo nkuru yarashitseyo. Umugambi wo kwagura amabarabara ngo ni ntumbero ya leta kugira nayone isubizwe mu vyayo ngo inyuma y'ibihe by'intambara abarundi bahitiyemwo barihagiye aho batari bafitiye uburenganzira. Umushikiranganje Gervais Rakobuca mu vyajejwe harimo iterambere rusangi. Ivyo bushikiranganje bw'inkora hagati mu gihugu buriko burakora ni ntumbero ya leta yacishije ku bushikiranganje bw'inkora hagati mu gihugu kubijanye no gukuraho inyubako zitakurikijwe amategeko. Nibaza yuko imbere yuko tuja mu ntambara turazi aya mabarabara yacu uko yarameze. Leta ko iriko irasubiza bene gihugu mu vyabo, iriko irabatunganiriza. Leta yavuze iti na jewe nyene ni ntunganirizwe bantunganirize na jewe. Na leta nayo isubizwe mu vyayo. Izi nyubako ziri ku mabarabara makuru banyakubahwa bashinga amateka murabizi neza yuko hajya ahantu leta yatangiye imizirukiro. Ku kibazo kijanye n'abubatse ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika umushingamateka Gwasa Catherine yabajije ko hoba hari isunzwe amategeko mu kuhubaka. Kubijanye n'inyubako zibera ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika ko hisungwa imetero 50 kugira ngo harangurirwe ibikorwa n'imetero 25 ku nzuzi zindi. Umushikiranganje mu vyajejwe harimo inyubako yashikirije abaserukira abanyagihugu ko azokurikizwa amategeko ababirenze nabo bahakugwe. Deogracias Sanganiye umwami yashikirije ko abarengeje bose bazobomoregwa. Abo akatakurikije amategeko bazokuwa ko amategeko hari ivyo amategeko avuga uri ko arabirenga kuno munsi igihe kigeze azokugwa bavuze ati imetero 105 kuri Tanganyika, imetero 50 ibiyaga vyo muri Nord, imetero 25 amarave n'amariviera Lisandrezi amantu bakaguma bubaka begera amazi. Kibazo bizogenda gute no bazogomorega ntayindishwa. Isekeza ryo kubomora amazu yegereye amabarabara makuru rikaba ryarangiranye n'ukwezi k'umunani. Mu gisata cyo kwiyunguruza igitoro ngo cyasubiye gukena haraheze imisi indwi mu gisagara cya Bujumbura. Ku masitasiyo 10 bagenzi bacu bagendeye kuri uno wa kane hari amasitasiyo abiri afise ibitoro vya mazutu na essence mu gihe ayandi abiri yarafise essence gusa. Abakozi bayo masitasiyo bagasaba ko iyo ngorane ikunda kwisubiriza yotoregwa umuti ngo kuko aragahombo. Jerome Hakizimana na Jean Paul Habonimana bashitseyo. Ku masitasiyo 10 yo hagati mu gisagara ca Bujumbura twaciye ko imbere y'isaha 6 z'uwa kane atandatu nta gitoro yarafise cabico mu bwoko bwa mazute canke essence. Ayo nayo ni station Kobile iri kuri Boulevard Mwezi Gisabo inyuma y'icicaro ca Parsem. Abakozi bayo bavuga ko haheze indwi biruko station Katikati no kuri station Interpetrol iri ruhande y'ahahora hakorera DPE Mairie. Station Kobile iri muri quartier asiatique inyuma ya CRDB Bank co kimwe na station Interpetrol iri kuri Boulevard Doliprona imbere y'ahahora hakorera Econet Leo. Abakozi bazo bavuga ko badafise na kimwe yaba mazutu canke essence kuva kuri uyu wa gatatu. Abo bakavuga ko aragahombo haba kuri basebuja eka mbere no kuri bo nyene. Uko turavugana nta gitoro na kimwe dufita turamaze ndwe tutagira igitoro ca essence. Mazutu yo turamaze igihe tutamenya n'inge nasi.
agahombo kaba kanini cyane kubera umubosi atari karadandaza nawe nabiva ngo aduhembe nk'uwo mwanya aracyarindiriye yuko byoshobora kuboneka turi ngaha ducunze amapompo gusa nta kindi karaba kanini nyene kuko nk'iyo ukwezi gukwiye atabitoro dufise urumva nk'umubosi ntiyemera kuguma ahemba batariko barakora natwe tugira umbore ko duca duhagarara imirimo yacu imiryango yacu urumva nayo cija mu ngorane ndetse tukibasumiye. Abo bakora ivyo gutanga igitoro ku mastation atagifise bagasaba leta gutorera umuti iyo ngorane inakunda kwisubiriza. Cyane gitera gitoro twe dusaba yuko baturonse bitorogera natwe akazi kacu kabandanye tubone gutunga imiryango yacu natwe. Nubwo biruko amastation 4 kuri 10 twaciyeko yarafise igitoro. Aho ni nka station Stakazi yo muri quartier asiatique yari ifise essence gusa, cyo kimwe na station Novotel iri ruhande ya Place de l'Indépendance. Station zibiri arizo station Laurent de Golf na station Delta zose zo muri quartier asiatique nizo zari zifise igitoro yaba mazutu canke essence kugeza igihe cy'isaha 6 igihe twahaca. Ngaha tuko turatanga ibitoro byose, turafise mazutu na essence. Ariko mazutu ni ifise abakiriya benshi batonze, mugabo essence n'abakiriya bahari hazumwe n'umugabo n'anyanirahari. Ubwo stock irahari mugabo ntiri ngaha kuri station yacu iri muri Interpetrol. Station ya Interpetrol cibonekeza nuko imirongo y'abitura bafise igitoro y'imiduga yo mu bwoko butandukanye y'abari miremire. Kuri ivyo ubuyobozi bukuru bujejwe ivy'igitoro mu Burundi burahumuriza bukizeza ko ingutugorane vyavuye ko tuzoba twatorewe inyishu vuba. Mu gisata c'ibidukikije abana bafise uruhara ntangere mu gukingira ibidukikije. Vyashikirijwe kuri uno wa kane uruserukira ishirahamwe SADE igihe ryatanga ibikoresho vy'ishure ku banyeshure bakoze ko n'imyuzurira. Bienvenue Munyerere Magogwa rirongoye atera kamo abavyeyi babo bana kwijukira gutera ibiti kugira bahangane n'ihindagurika ry'ibihe. Niko kamo twadufise kugira ngo umwana wese yumve ko nawe afise uruhara sukuja gusa kwishuri. Urana yuko ko yaravuga ati genda umwana gasanga nyo yamazi nkajya giplase gaca gitahana ugasanga atoya gasashe cyangwa umuvya avuye gusuma gusanga gasashe agataya hana haba umwana abone yuko ashaka kugatora hama gashire mu mufuko aho kari kagene kumure bazogende kugata ahantu yamashaka kubita bagana gutumwa. Rero akamu twotera nuko twisunze umunsi nyene twifuza ko abana bose bokumva yuko nafise uruhara runini cyane cyane mu gukingira ibidukikije na cyane cyane kumva yuko badashobora konona ibiti badashobora guti plastike cyangwa ibisashe hariho hose bakumva yuko aho bari hakenewe isuku ahantu hari bidengere by'amazi bakabona yuko ari ahantu bashobora kubwira umuvyeyi naho bakira abana bumva yuko ahantu bashobora guhafurira kugira ngo ivyo bidengere by'amazi bidashobora kuzana izindi ngaruka mbi na cyane cyane ku magara yabo. Icyo novuga nuko abavyeyi botera ibiti kuko ibiti biratuma ibintu bita vya changement climatique cyo singe no vyita cyo bita effet gaz à effet de serre no kuvuga yuko hatewe ibiti biratuma ijya miyaga mibi iherera hejuru idashaka kuza konona ubuzima bw'abantu. Rero twosaba yuko abavyeyi n'abarezi bohimiriza abana kwishuri kuza baragira bya bikorwa rusange na cyane cyane gutera ibiti ku mashure bagatera ibiti mu makarti aho babaye kugira ngo bashobore gukingira ibidukikije na cyane cyane. Tubandanye nano makuru. Abakenyezi baserukiwe ku bice biri munsi ya 25 kwijana mu nzego zifata ingingo ku isi. Vyashikirijwe mu ruganda ruhuza abakenyezi bari mu mashirahamwe atandukanye mu isekeza ryitiriwe urungana kuri uyu wa kane. Janete Kem aserukira Onifame mu Burundi abona ko gukorera mu nani z'amashirahamwe y'abakenyezi biri mu byo futuma baserukirwa. Tumukurikire. Aha mu Burundi bavuga bati bakenyezi b'intwari tubumwe turaha kugira duhimiriza abakenyezi ibimenyesha makuru n'abarundi bose kubijanye n'isekeza rishasha riheruka gushirwa ku mugaragaro n'igisata Onifame cishira hamwe mpuza makungoni gifadikanije n'amashirahamwe bifashanya mu 2020 nisekeza ryitwa Generation Egalite gufata kumurungano bisigura ko abakenyezi bahamagarirwa kugira ubumwe bagakorera hamwe
ica kabiri bategerezwa kuvuga rumwe nayo bwa gatatu no gushikiriza ibisabo bafise ku nzego zose cane cane ku rwego rwo hejuru kugira ngo ibibazo vyose vyerekeye umukenyezi bimenyekane. Ubu abakenyezi bategerezwa kwerekana ko bashoboye mu migambi yose itunganywa na leta. Basabwa kwerekana uruhara rwabo mu iterambere ry'igihugu. Abateguriye aciyagarukira mwakoze kuyakurikira ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.